Batazira Wiz F Wizaveli, the zombie, Gina Diref, Papa wa 13, the CEO of Cool Boys, yani snow headza. Bana ni na Wiz F menyere ari muri mood ya tayari. Ndi naco novuga ko aba DJ erega haraba habandi b'ubudumbi dumbi. Ndashaka kubavuga amazina aba DJ Nyuma hajya feedback zaje nyuma ya interview. Zari nziza zari mbi ubona yuko zoza gushikanya hano canke zarokoreye ikindi kintu gamana. Ubona aba boss wabwiye baritahuye cyane. Manjewe ubwanje naravuze simaka ngo shinde bakurikira mbere igitega ibintu birenze man donc yo kuraba n'impano ziba bavuga ngo igitega nta mpano ziri ariko aho bavuga yuko hari impano abantu bafite izo mpano n'abanyagitega man bisigura iki impano igitega ni full vibra man kubera indirimbo yanje itegereza kuba vibrisha musaza umugabo acavuga ati mafiuza ahubwo aranganye hit kundusha. Voilà, c'est pourquoi adashobora kwimvira kuvuza ingoma yanze. Ko adashobora kumva umubire. Mana ashobora kuvuga ngo ngoma ya Sanistars. Hello bakunzi ba Sanistars TV, mulaho mumeze bien, mulaho mulakomeye. Wamaze kubona kuri MIC uri kumwe na Obama Baddest International Boy. Behind camera ni Dorsele Professional El Maestro. Wewe utalagira subscribe, manzu ikande, comment na share. Hama today twatembereye bamwe mu ba rapper b'Igitega bakajije cyane mu gihe bamwe yakora navuga ngo Igitega nta muziki uhari, abaremvyi bakidoga ngo ababosi no bataba, ababosi nabo ngo abaremvyi ni batwitura. Uno musi ngira turaza kumenya byinshi kuri bo, harimo numwe yidogeye ababosi. Ngino musaza kwitubwira kamanze nakire uri buryo bwanje. Fresh bro. Fresh kabisa ndugu yangu. Ameze neza. Ndameze neza. Amazina ni amazina yanje ni Hakizimana Frank Batazira Wiz F Wizaveli, the zombie, Gina Diref, Papa wa 13, the CEO of Cool Boys, yani snow headza. Bana ni na Wiz F menyere ari muri mood ya tayari ubwo no musumenga ari karme sana. Wapi bloody? Ni just meditation. Yes. Kabisa. Ndaje ngo ni CEO wa Cool Boys gang forever for the better. Yeah. Reka turamutse Mafuz. Yo, it's your MAFEWS, that's my name. Yo. Usanzwe bizi musaza. Maze kwidondora kenshi sana izina ni ryari ndinye ni show Mafuz. Yeah. Yari dondoye kenshi sana. Mbe ababwiye bo baragushiriye mu mvuga ivyo babwiye garasta. Ndakeka bavyumvise barabi isizi mu bitwe yabo barakugira barabishizeyo rasta. Yeah, guys, no musi sinaje go tuvuge kuri byinshi birefu cyane. Mugareka tubanze tugaruke kuri Wiz F. Twavuze umwanya munini. Twamonye asiga Verni. Tumubona mu bindi byinshi. Umuziki yarawe byari he Wizaveli. Oya kawaida umuziki ni biri fait partie ya art. Art nacho ni kintu bana cuzuyemwe amatala menshi. Jewe bon mu misi yahera ndafisa akadil ndakora salon de beauté. Urabibona? Hama apare y'ivyo nkaba mfise na studio ndiko ndasigninga nayo mugabo ntibiraje agaragara nkananca ndabaha nama big up, respect to you young kid gun player, youth record forever bro kabisa. Hama abantu muziki uri kurakogwa sikuvuga ngo ndiko nsiga inzara ndaja no ma film ndakina film ndaririmba umuziki ndagira karaoke rimwe bon ndatamba umva umuziki na umva je ndi mu artiste mu bisanzwe. Umuziki bari bawukumenyereye ko ujya wasohora ujya wabahanyene kuri scene uririmba pana makaroke pana Verni umva ubu waratwawe gukina amafilme gusiga iyo salon de beauté byose vyaragutwaye. Umuziki weruka ryari kubusohora wahaye agacira kahe imbere y'ivyo garasta. Umuziki uzi imbere ya vyose kubera kuririmba nivyo namye nshira imbere everyday. Gusubu urabona umuziki ntukikora umuziki wa kera wawundi cenda gutambariza muri carte memoire unisikiye oyaye man. Je muziki irahari gusa kuvuga ko ndiko ndayisohora ubu unye sindavyibaza ntiyaragera vraiment. Gusa time igeze mutegezwa kubimenya ko yanugutwika amaze foko dutwika kudome nukudo hasigaye umugani w'abarawa hasigaye iki ko tudomeka ngira hasigaye ko badomeka. Yeah, ni na Wiz F. Ni petit frère wa Double J tuvyemera. Yeah kabisa. Abatazi Wiz F araga song mwakoranye Double J kaya nyene kidogo banza karimbe kidogo ngo baby niwe shaka none ko ndagukunda je manje ijwi rya brother ntajyo noshobora yego na chaki wa wanje navuze
ndagukunda F shize ko na confiance kuko ubaye kure nanje jewe byoba byase egera iruhande yanje umutima ni wewe ugwaye nzoruhuka nkubonye ari we nimedata kwako maibu nimedata like vile smaku nimenata kwako maibu nimenata like vile super glue yaga yesa reka twasaze Mafuse kibazo kimwe amashi tugarukiwa kuko uno munsi mwanya munini tuha wizef Mafuse urameze fresh sana rero. Amen, I'm so good man. Ameze fresh. Nwasanze meze neza igihe wazara. Sinzi nakwajije mari kumeze fresh. Ameze neza. Yo. Bakirize ya happy yawe nawe rero. Yo. Bamwe banka gushamwe imitayi bacha bishamo rero ubu. Yo, 2024 nyegeleza miklo DJ tia beat mefa kale kuli flow kanya kabo karaheza umwamaraje ni MAF mefa wikaze ni rap dealer ndayikina nk'agapira bajugumira mu barapera make fear mvuze King Kong rap witi shamba dukoko dutunda dufise mu kiganza ngira vuba bandi barapa bakura ndome muzanje bagura ndi nk'umuti ndabavura wizi mwakira onye yeah ngo sifise mind zaba bebe zimwe zimindishigebe le yuko noguma hajya nyene nabo bakaguma baje imbere bafise ishari yondi neza inabi niyo banyipfuriza bakugaye ngo nukuhoze ihoze uwitunzamira ibinoze wallahi jenzo rya bikenge mekare na kare na wafashije na mamare nabari kumfasha bo bancitse ka abandi nabo ngo ngira sare ngo nta na gato je ndi serieux ariko ibyo ntibyo nciye intege ibyabo sindabyizeye imana irambona gwabo bantege kangahizi wanje zakubitwa gwabo zafashe memento ziduga wagwana guys bakunze Sanistars TV we muntu wavuze ngo Gitega nta mpano yari yo kuririmba Mafuse mubwire iki Wizef mubwire wari wo mubwire iki ndabajije mubwire nawe man niyo kutamubwire je nazibonye izo mpano wo mubwire zara impano z'Igitega zirashobora kuba zari impano za mbere Igitega hava ibintu birenze man donc yo kuraba n'impano ziba bavuga ngo Gitega nta mpano ziri ariko aho bavuga yuko hari impano abantu bafite izo mpano n'abanyagitega man bisigura iki impano Igitega ni full sana namwe murabizi mumaze gukoresha ba artiste benshi kandi mugiye kuraba amavuko yabo n'abanyagitega nabo bataba bari ngahe Gitega nk'ubu jeno genda nkafatisha BJ nkafatisha handi hantu bashobora kuvuga ngo Gitega nta mpano ziri aho ko amavuko yanje ari ngahe Gitega man Gitega ni Gitega n'abandi nibahamenye Gitega nibaze baharabo bavuga ko atampano ziri no bazosha bavuga ati kumbe la capitale politique n'ibindi bintu man bakunze Sanistars TV ni na Mafuse mabonye kuri Sanistars TV yakumwe na First Kid na Gigi Pax the Rap bari muri shoot ya clip yarashutinzwe nitugeze tuyibona byagenze gutega man gushika ino site arasohoka kubona clip video itarasohoka no babwira yuko borindira gato inyishu ya nywazo ironka undi musi bizabikiniye guys ni na Mafuse yongeye arabwira tumira kwa boss Gitega ngo bacari muri rezane no natkombi ababwira yuko ngo Gitega ngo nimuko murashama kanoti ngo mwanya muziki yaridoze cyane ku bantu bamwe imyahakorera clip video ngene naco gituma yatevye gushika sinzi abandi nabarabidogera ngo kunuku mbega Mafuse kuvushikira cyakamuki wawe hari cyahindutse cyangwa sinzi byagenze gute kamukanje icyambere cyo nshima karashitse kure ni bon araba boss bidoze arabandi amakol barambwira Mafuse kugute ushobora kubahuka man ako nibazi ko twaganiriye neza nkabatahuza why kandi nibaza yuko kubona baravyumvise bategerezwa guhindura kandi ndavyizeye cyane man mbega abo baguhamagara bakubwira ati ngo Mafuse ngo why wagize ibi baguhamagara bakubwira ati wagize gute bagufaka ngo wagize nabi cyane no sinagize nabi ahubwo gusa ngo narubahutse warubahutse kuko ukawe kubwira ngo ubahutse gute waratukanye mu kuvuga we giye posting ijya interview wavuze gute wavuze ngo baririmbyi batukanye ko batutsi sivyo wese sibye bwafashe ijya video sice naye posting zabwo ni cameraman cyamuvugana cameraman wewe mani arandu wa cameraman sibwebwe mwe mwandise gute voilà ibyo basumye nivyo byatumye bagira iki basomye titre canke baravye interview baravye na interview ariko titre nayo ni ega titre niyo interview kwera ibyandise hage nivyo bagiye kuraba rasa ahanini rero bankol babandi call bavuga ati mani wawubahuse ako nyene
yeah inyuma hajya feedback zaje nyuma ya interview zari nziza zari mbi ubona yuko zoba zagushikanya ahantu canke zarokoreye ikindi kintu gamani ubona aba boss wabwiye baritahuye canke man jewe ubwanje naravuze simaka ngo shinde bakurikirana mbone ko bitahuye cyangwa iki kuya ariko nituba turi en contact kenshi nje naravuze bitahura ni fresh batitahura tant people man na bintu byo kuvuga ngo shinda bakurikirana oh pite sindu disciplinaire wabo ngo dabigene byagiye bahidura wapi kwe yeah wizaveri twatama do umusiki ugitega urahuzi ndawuzi sana uri no ugitega cyane ndimvukira yo nganye ni GTG ni muhira yeah kuri step umuziki ugitega ugezeko ubona ugeze hega brother umuziki w'igitega man kandi umuziki wari uhari bloody umuziki wari uhari kandi umuziki utesa but anu biriko birapfira gituma shigikira Mefuse nuko mvuze gutukana no bankoresheje 10 membi muga plito gukebura gukebura pana gutukana gukebura abantu kababwira hey guys aba boss abaki to supporting ababo muhira kugira nabari yabaje uko tuzobafata abariko bazodufata tugezi wabo kubira babaje sana kumva nk'umusani w'igitega ariko araririmbira Bujumbura bakaguma bavuze ngo nuwahe ngo ni underground kumbe ushitse ngaha kumbe ushitse ngaha home ukuboko ndakubone gushika kukwanyumura kubona urabibona bloody ntibazi ibyo ntibazi ibintu dushwa turi ibyo turi capable urabibona man aboni bande batazi ibyo muri capable aba boss aba banyena bavuga ko bakunda music ndundi abanyamitahe aba chef w'amaradiyo aba bafise mwebwe murafise nk'uruhara mwe musama TV online yani bana novugana twebwe ko dufise uruhara runini ya sana twentwe dufise uruhara rukomeye muri iyo game kubera muri iyo game twe turitanga tukandika kandi burya ukuririmba utera imbere gasitwe tuba duteye imbere twenyene badiko nteza imbere muhira amaze ifoko du supportingana tugafashanya kuko je Johnny wamfasha no musi sinze jo iyo tuzohurira nzofasha undi yuwanyu canke mfashe wewe nyene bivaye nivyo wankoreye canke nivyo duteza imbere tumuhira nico cambere dutangure dusakare muhira tuhubake hama twiyumvire hiyo onye je nico nobona tu ni mugiye uvuze ngo dusakare muhira tuhubake ni no mu DJ umwe twabonye mu ba DJ b'igitega nyene yaraje aravuga ngo muri club nta ngoma y'umunyagitega yopfa avugije ngo kubera iki ngo nta muziki uhari ngo bose ngo ntibazi ivyo barimo nka wewe uri nk'umurimvyi kandi waririmbye ngo mazawe tuzibona uvyakira gute uvyumvise nk'ivyo uyonye dufate par exemple nk'iyo boîte y'abari wanje mu minota 2 no bandamwirukanye sawa aho ni kuri uri umubosi nka we nk'umuririmvyi urayumvise iyo uramubonye akaravuga ivyo ni igiki wo muhanura canke wo kibura kuri we je no mubwira bro ntuzi ivyo urimwo man canke wewe uriko wanga kutuvuza sinzi ngira rimwe amacakubiri muga plutôt dukundane maze dukundane mvuza jewe kubera nije mba nkwiye kuvuzwa mwako karere rega man mafyusi niko vyumva anini muri club aravuza araje ni DJ avuze ngo man ngo nta ngoma y'umunyagitega ngo novuza ngo kubera iki ngo nibaze uko ririmba ngo uku nuku ibintu byinshi donc je kinovuga senda mubaze eske abo banyagitega kuvuga ko batazi kuririmba ni bande ni Mafyuzi ni Wizef ni Zai ico kintu gituma avuga ivyo niki wari kumubaza avuga izo ndirimbo utovuza nga ni Zai eske indirimbo ziwanje urazizi wewe ndakubaza jewe ndazizi voilà indirimbo yanje we yaburi ujya mu DJ ni wayivuza cyane gose voilà kubera iki bisigura yuko ni wa undi deja ubwe music igitega ntayikurikirana ntazi music igitega ntazi baririmbyi b'igitega donc nashobora kumviriza umunyagitega yakoze ikintu kimeze uko nyambaye ruka bya bindi byo muri vya kera sana byo mu 2000 ubu turi muri 2020 dukora indirimbo man zifite quality man je indirimbo yiwanje sinakunda kubashobora kumva umubire ngaha wo mu DJ wo ngaha igitega ariko araponda indirimbo yanje ko je ubwanje ndi muri studio Amira aravuga petit respect DJ for arankora indirimbo akavuga ati mtama uzoza ahubwo ndakongere n'indi ya free wibaza ko ari kubera iki because bayumvise ati umupeta afite imano man sishobora kumva ari umubire ngaha hanye nta
ataharishikana ngo ni mu DJ wo ngaho Igitega akivugiriza mu kabari kari akure ruguru akasha avuga ngo umuziki w'Igitega ngo just no uvuze avuze izaye avuza za Diamond avuza za Chris Brown avuza izande man kuvuga ahanini zikino uvuga abantu bakimeze uko basi niba abandi nabona ubwe ahubwo nibo batazi ibyo barimo apana kuvuga ngo umuziki w'Igitega ngo muzingo abanyari ibyo b'Igitega ngo nibazi ibyo barimo ahubwo ubwe ntazi ibyo arimo voilà ntaguciriyemwo Brudi ikindi naco novuga ko abo ba DJ erega harabaho abandi b'ubudumbi ndashobora kubavuga amazina aba DJ je nubaha ngaha kandi bimvukira zo ngaha Igitega canke bo handi b'Ingozi bo he bavuze umuziki wabo bavuze umuziki bashaka umuziki ndundi ugere kure muga haro n'abandi yigira ngo numu DJ kandi izo muri kategori zose ushobora gusanga umuntu yambaye Godio yambaye ama protege yambaye jezi nziza Real Madrid CR7 afise ni ballon muga ntazi football ntazi ukina football ni kibamba donc rero je cyo nshatse kuvuga abo bamenyereye kuvuza za Kigoma Kigoma ye reka izo abo barazwa aba DJ nibo ngira batovuza indirimbo zabo abo kweri barahari mugabo je ndashobora kubwira big up nka DJ Fernando DJ Moses, DJ Soulite, abo n'abantu bako barateza imbere umuziki deja kwanza aho ngaho Igitega. Abo ndashobora guyana. Shout out to you guys kabisa mukora akazi keza kabisa. Muga abo bandi ba DJ nibonye ni bariyizi baca bimenya ndabavuze simpaka ngo mvuge ngo ni naka canke ni naka. Maze muri bibamba tureke kwikiranira akazi. Kama chagua kuwa motare nenda upige moto muga scratch sigwawe man biragucanga no kumenya indirimbo ushobora kuvuza niyo utovuza. Deja umusani yagiye akababaza umutwe akinjira muri studio birabaje kumva ko indirimbo yiwe itovuzwa sishatse kuvuga ko atandirimbo mbi zihari indirimbo mbi zirahari hari umusani usanga muga ni babandi nyenda kubwira ibibamba muga umaze kuburi mwiyongabirana naho ri gituma tovuza Wizef canke Matthews canke wari canke First Kid urabibona sindabitahura tu canke hari nk'ugwango canke harimo n'umutima mubi je ko sindabatahura man ndakubwira ikintu kibe man hey guys je mazimisi ni ikintu kimwe nga Igitega uzokirabe man abantu bose bashaka kuba abastar yani DJ wo nga Igitega yavuga Matthews kweri je ngende hajya mwi public yose ndiko ndavugiriza bazumfashitsemo ingoma ya Matthews c'est vrai baraza abazineze ko baza kuvibra man kubera indirimbo yanje itegereza kuba vibrisha musaza mugabo acavuga ati Matthews ahubwo aranjyanye hit kundusha voilà c'est pourquoi adashobora kwiyumvira kuvuza ingoma yanje ko agishobora kumva umubire man ashobora kuvuga ngo ngoma ya Matthews ashobora kuyiplaying alors que man babandi baba bari hejuru yo bamutanguriye kera baza akazi barimwo yumva ingoma ya Matthews akavuga ati man integeza kwishira muri playlist indirimbo izovibrisha abantu Ngibyo bitahura gute msaza man ibintu biba bigoye gutahura sana guys bakunze ba Sanistars TV wavyumvise ivyumviro byinshi kuri Matthews kuri Wizaveri bakubwiye ngo mushigikire Gitega stand up ngo dushigikirane Matthews Wizef nigiki wosaba nka wewe kubaza kuraba interview tije nsavye ki vraiment kuri Gitega je ikintu ca mbere kwanza nosaba kuri twebwe abaririmbyi turacari inyuma kuri kote y'uburyo kote talent turi full ama turi benshi kweri turatonza umurongo aba boss muzokwicagurira uzovuga ncaguye uyu ni wafise ivyo nshaka kubera ivyo mushaka turabifise kandi dufise uburyo bwinshi bwo kurondera inoti tukabasubiza izo muba mwadushizeko donc nta ruhombo rurimo bikora no munsi nko gufasha mutonyi wawe umwana wo muhira kandi amufasha atera imbere nawe agira ico yimariye ko twebwe level tugezeko ndibaza ko umuziki tumaze kuwufata nk'ibintu bizotubeshaho himbere we don't know ntituzi ivy'Imana yo barateguye himbere gusa gico no saba no kuba mu rukundo dukundane nongera nsaba na mwebwe ebana akazi kanyu mwatanguye bana big up sana je bana ahubwo mwarangyoye vraiment ni Sanistars TV nibibagire no kungirira bwabo ndi bagire subscribe kuri channel ya Sanistars TV bafyonde nakajya gakengeri muwe bara byose na sabone banabwira mugwe ku mwanya cubibona yani hama kubwiwanje nanje sinabahemukiye abafana banje ndacariho gusa ndiko ndi mu gikoni ndiko ndateka bigira bishi
ce dutwika. Yeah, avuye ngo gusiga verni gukinira filme ngo acagenda muri studio umwe ngo studio ngize ubwa nyuma nyuma ya filme na verni ngo ari karateka ngo bigomba biza Urambeshe. oya niko yavuze man Ya bro navuze ko bon niko navuze muga verni nikom ni diri wanje migihumbi 2-3 ya after music ndi basi ya past time ko nshitse home fise time full yo kwandika nubwo nto kwandika shitse muri studio je ndaririmba man je ndu yes Mafus nawe ngo akajambo kamwe kubo uri kura kugira stand up igitega na umuziki wa ugire level ushitse en rapport avec y'ubufasha Wizef yabivuze man abantu benshi ngaha bafite impano ni full ikibazo gisigaye kuba boss sinzi dushobora gusanga batarabona gute bokunguka mu gihe bafashije umu artiste kanaka ako yamba batabizi barazotwegera tutahuzanye bumve yuko tubereke gute bokwinjiza na gute twokwinjiza ya icyo ni kimwe hamitse kabiri nacyo man je ntera kamo ku banyagitega man bagabanya ibintu byo kwigira ba star boss kubera yuko man igitega dufise gitega ubona mubire yana c'est vrai afise umukuze state ya afise umukuze USA yaramurunga iki gishuzi kweri cha $50 anava kishuzi anatembea msite anajiona ni star anajiona wote kweli je analiko superstar kucavuga ati nge je mvibri ngoma ya Mafus cyangwa mbwira umuntu ati man genda umviriza ingoma Mafus afite ikintu gishasha abona umenga ari tayasi aluki ata talents ni mwari karazana man njiki no bya abanyagitega akunde abantu bahawe impano man bafashe supporting abagenzi banyu bafite talents nawe uyifise yerekane apana guponda ataki na kimwe kurazana musaza ya gico nico no bwira abanyagitega hama nkongera ndababwira bakunda ivyabo bakunde music yabo kwera music igitegiro kandi iraryoshe musaza babipinze nibagende kuri YouTube barabe Mafus barabe Wizef barabe bikogwa man ivyo baririmbyi bigitega niho bazoshi babona anovuga vyinshi ako nyene bonyene nibikubita gashima n'abanyagitega yes abanyagitega bakunze wa Sanistars TV okunda umuziki wa 2-5 supporting ngaba bana barashoboye saba gusa ni gitega yose irashoboye impano z'indundi zose zirashoboye guys reka tugende nibazo vya nyuma kugira ngo turangize musube mu byo mwarimu Wizef mugatonda vyutse kuva mu gatondo gushika ku mugoroba akora iki umusi we ugenda gutega man ushatse kuvuga ubu ndi ngaha home canke ndi hariya kubuzi nk'ubu uri ngaha Gitega Wizef akora umusi we gute kuva morning akora iki saa 4 gushika nyene mwijoro bon muri no miss ndavyuka mu gitondo nkuko abandi bavyuka nkafata breakfast so nkaca sohoka nshika kuri safari mpya ijya studio hari ibintu ndiko ndafasha ujya mu producer Damos Giliza ndiko ndamufasha utuntu tumwe bon nkabafise n'indi club iri ngaha nyene Gitega novuga bon ya ni group novuga ni club ni nka club turakina amafilm tuko turagerageza gukora amafilme k'ubupande bwo gushirako ku mbuga ama réseaux sociaux comme ça haba hamaze gushika nka midi cyasubira home hacashika home kubera hari resto cyamfasha je ndumwana akunda gufasha muhira ndafungura kwanza hama nkafasha muri resto ibikenewe hama nkacanduka gatonya nkafise map nkaruhuka mfise map yo kubonana n'umuji wanje Mafus tukaca tubonana tugatwika yes Mafus nawe musa ugenda gute nkuko bisanzwe in the morning umuntu aravyuka amaga taking a breakfast puis we tell je mbangiye ku ishuri nga kuri PG gushika vers ma 15h mbangiye muhira akenshi iyo mfise business yaba madili apa umwe murayazi sima kandi yavugira ku radio ariko gaho na guys nayababwire jewe nayo nzi nayababarire man okay they are metat maker man iyo mfise twanamusanze ari katera 3 abana gusabe bansiko tubabereka akatera barabademo barenga 4 yansiko tubereka iyo mfise akazi shambanga map no kuvuga après y'ishure hama man mimi naho mba ndi kumwe n'umuji wanje Wizef nkuko wabisanze nga turi kumwe hama then
ku mugoroba nyine umuntu acaraba nyine ingene vyatose si yicara anagura iyashu cyangwa akaryama tuvako ya yes guys wavyumvise ni na Mafyus akaza akora ngo ni tatmaker ubu nawe ngasiga inzara z'abademo abakobwa mu muronderi abakobwa bashaka inzara nziza ama vernis ya gel ama vernis ya poudre turi hajya kugira tuba yes Mafyus nawe ngaragutera igitatu cakaja kweri ebana hama rero reka turangize ndabashimira guys natwe turagushimiye sana brody Mafyus ndangize ndagushimira nanje ndagushimiye musaza nkashimira na Sanistars TV atagitari kirakora kugira music ya Gitega imenyekane na music y'u Burundi bwose respect kubw'ivyo ntimugotwe kusimbira kuri channel ya Sanistars TV mukagira subscribe mtibagiye kugabonyeza kakaboro kavuga kagakengeri voilà respect yes bakunzi ba Sanistars TV ikiganiro cyari cyakindi nyene stand up GTG yes ku mwanya abarimvanye tukuma tubazana abarimvye bari ku mwanya amandabwa ati utaragira subscribe manzu ikande comment na share ugende no ku macano y'abana bajama ukande subscribe na share hambwa sanga tabikorwa biriko uciza muri commentaire ya Sanistars uvuga ati watuzaniye abana ataribo reka ndangize ndagushimira ndakubwira ati ndabakunda cyane Sanistars